wiwe Elvis. Krista tuguhaye ikaze, felicitation. Wiyumva gute muri kano kanya nyuma yo kuragana na Elvis imbere y'Imana? No munsi warurindiranye igishikana wewe uyu munsi imbere yo kushika warumeze gute mu mutima? Reka ntitubicisha amajambo tuvuge tuti felicitation, Imana ikomeze ibubakire neza, sibyo? Hanyuma ikindi kintu naco gisigaye nuko Marene arakomeza kwiteho, ibindi turaza kubikurikirana natwe. Umurosha w'amajambo yavuze ati no munsi twabonye ari benshi gusumba uko twigeze kubabona, agenda baremesha nta muvunga arimo wa muryango nyene nadusangana, ariko hariho abatari bacu batashoboye kuza kiregiye kubera impamvu zitandukanye. Wa munsi ubwiza mwamusigaranye atariko tumuzananye twaje twongeye ko n'ubundi mwezero nyakubahwa nk'uko mwabivuze mutwakire twaje neza kandi twihutiye umunsi turarara twarabateguje mwari mubizi muhezere nk'uko mwabivuze ibyo mwavuze muryume ko muduterekere. Hari umuntu yavuze karati babahaye ibyo mufungura abaturaje ku meza dusanga hari ibiseseka gusa, uyu nayo tukatwibura ko wacu hariho gutama yitabye amazi, ariko naho nimba tujya kunywa tunga tukajya amazi abaheza sebakengukire. Nibyo narinzi yuko nja kubasaba mwabimpaye ntaragira icyo ndabivuzeko. Narinzi ko nja kubasaba tubashimire cyane ko mwamaze kubagabira inka z'imvyeyi n'iz'imikondo n'imifuko y'ibiharage n'imiceri. Natwebwe ntitwaje uko turazi yuko urugo rushashe rwama rukeneye ibirushigikira. Ejo mu gitondo aho bukera muze mudutegurire abikorezi bakwiye, tuzoza gutwikurura kandi twarigoye turabaza inshuti n'abagenzi turanaterereza kugira ngo urugendo twagize ntituzove no muducishije mu ijisho. Urizigama Krista manaje uritunza utarutabaye, urizigama Krista manaje ndamahoro ubakiriza manaje ndamahoro ubakiriza manaje ndamahoro ubakiriza manaje ndamahoro. Ibihe byiza cyane kuri umukunzi wa Utam Podcast, nizera kumeze neza cyane nkuko mubibona. Turi kuri Paroisse Saint-Sacrement Rukundo ahagiye kubera iraganishwa ry'umukobwa wa Apotre Isidore Mbayahaga. N'umukobwa we wa mbere akaba ari umwigeme mwiza cyane, akaba agiye kubakana n'umuhungu
umwe mu basore bihanganye, mu basore bitwaye neza cyane, bakamwita Elvis, akaba ari bagiye kubana nawe. Elvis rero akaba ari umwe mu basore b'abanyagitega bakunzwe cyane, ariko yahisemo gukunda umukobwa umwe, ari umukobwa wa Isidore Mbayahaga Apotre. Akaba avuye mu muduga rero, kumbure turaza kubafasha gukurikirana byinshi bijanye no rubanza muri kino gikorwa, aho nza kuba ndi kumwe n'abagenzi banje, cameraman Emblematike turi kumwe, ndetse n'abafotozi bose bahageze rezami. Urubanza rero rukaba rugiye kubandaniriza ngaha muri Paroisse Saint-Sacrement Rukundo. N'umusore mwiza cyane, n'umwigeme mwiza cyane, umwigeme navuga ko yagomwe na n'umusore amwenyura, umusore yitunze yifise byose, nta kibazo na kimwe, byose arifise neza cyane. Ni muri Paroisse bagiye kuraganira mu nziza Rukundo, nabo bashimye kugira urukundo hagati yabo. Katwongere tubashimire mwebwe abakunzi ba Utamu Podcast. Niwo mwanya rero yuko kumbure Elvis Irankunda akaba amaze kuragana mu isengero ariryo Paroisse Saint-Sacrement Rukundo ni Gitega. Aranezerejwe no kuba amaze kuragana n'umugeni wiwe, biranezereje cyane n'umunezero ntangere. Ni twese turabibona ariko aravyerekana, ndetse na papa umwigeme wa Kristo abona kanezerewe hariya Apotre Isidore Mbayahaga nako aje gushikira umukobwa wiwe. Biranezereje cyane rero, reka tukomeze tunezerezwe no kubabona bari ngaha. Aranezerewe nawe nyine nkuko aje kubashigikira. Apotre agenda aramukanya yabaje gushigikira uno mwigeme wiwe, ndetse bose twese tunejeje no kubona uno uyu ni papa w'umwana, ndetse abavyeyi biwe bamuherekeje bavuga bati turanezerejwe no kuba dushoboye kubona umugeni wacu, umukobwa wacu ashingurwiwe, ndetse ku mugaragaro abantu bose babibona, ndetse n'imbere y'Imana. Umunezero ntangere. N'umunsi novuga ko ari uwa igitangaza mu muryango kwa Apotre Isidore Mbayahaga, n'umunsi w'igitangaza kuri Kristo, n'umunsi w'igitangaza kuri uno musore, n'umunsi w'igitangaza no kuri Kristo. Uwari wese arabibona, ndetse ngaha ku isengero bose baranezerewe mu buryo bwiyaguye cyane. Ni nkuko n'abarindi bamuherekeje, hari n'abasitari batandukanye, harimo n'umugwiza Tunga Gasape nawe nyine barora ko yaje kumushigikira kuri uno munsi. Antuka mu ntara ya Gitega, it's a special day for this family.
it's a special day in this province. Biranezereje cyane kongera kubabona abanyagitega, baranezerewe kubona ubugeni nk'ubu bwitabiriwe n'abamenyesha makuru, bwitabiriwe n'abantu batandukanye cyane. Biratunezereje rwose muri rusangi, nta numwe atabinezererewe. Dushobora kwibaza ko iyi modoka biza kuva biyigura ingene isohoka ngaha, ariko uko biri kose umustar nyine bari umustar, niko no bivuga kuko urona ko ari ibintu biteguye mu buryo bwagutse cyane. So ngira ngo ibirori bigiye gukomereza ahagiye kubera reception, aho baza kuba bakira abashitsi, haba ku ruhande rw'umwigeme haba ku ruhande rw'umusore, aho baza kuba bagaragariza umuryango yuko nabo bashinze urugo rwabo. Inyuma yo guhezagirwa imbere y'Imana baraza kugira iki ico no kwita kuzimya akanyota, aho baza kuba bafatira agatutu. Ni kuri ntihenze baza kuba bafatira agatutu kuri Tamotel Gitega. Tamotel Gitega ikaba yateguwe rero abakunzi ba Utamu Podcast ndetse n'abakunzi ba Apotre Izori Mbayahaga, abakunzi ba Kristo, abakunzi ba Elvis Irankunda. Ni umwanya kugira ngo tubandanye tunezererwa namwe. Turanezerewe cyane no kubona uwo bita Kristo ndetse na Elvis bashinga urugo rwiwe. Munyemerere negereze uyu mwigeme, reka kumbure nka Utamu Podcast twavuze tuzogera hose no kumwigeme twamushikiriye. Muranyemerera tumubaze gato ingene yumva inyuma yo kuragana n'umugabo wiwe Elvis. Krista, tuguhaye ikaze, felicitation. Wiyumva gute muri kano kanya nyuma yo kuragana na Elvis imbere y'Imana? No munsi warurindiranye gishikana wewe uyu munsi imbere yo kushika warumeze gute mu mutima? Reka ntitubicisha amajambo, tuvuge tuti felicitation, Imana ikomeze izibubakire neza, sibyo? Hanyuma ikindi kintu naco gisigaye nuko Marene arakomeza kwitega, ibindi turaza kubikurikirana natwe. Murakoze cyane. I've been held in your hand from the moment that I wake up until I lay my head. I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. Arico mwaje nidutekereye ku mutima rero nimwamara kuruhuka muraheza mudufungire kwa gaseke mudushikirize ijambo ryabashikanye muri uno rugo tugira amahoro.
izina ry'uhoraho se umwami wacu Yesu Kristo rihabwa icyubahiro. Nyakubahwa Nyenirabwa, imiryango, inshuti, bagenzi namwe nkoramutima z'imiryango yacu, ndabaramutse amahoro y'Imana. Murakoze cyane kuduha icyicaro mbere mukatuzimana, mukatwifuriza yuko twagubwa neza. Rero nyakubahwa, mbwire ko hari ku itariki 30 z'ukwezi kwa gatanu uyu mwaka 2025, imbere yaho gatoya mwaraje mu muryango wacu muri bakeya, tumaze kubakira no kubazimana muratubwira ijambo ryabazindukanye, mutubwira yuko mwumvise yuko mu rugo iwacu ariho umusore wanyu yagomwe, mwahumbije umugeni. Amajambo twayagiye ngaho twumvise ari manini cyane, tutohereza ngo tuyayage twenyine tuyasozere, duhana isango turavuga tuti genda muze mwegeranye umuryango munini, natwe dusigaye turegerana. Amajambo tuyaze turi bakeya gutya, tuzoyage imiryango yacu ikoranye ari giti. Ndetse turababwira ngo n'uwo musore muvuga ko musabira, mugomba gusabira umugeni, muzoze mumuzanye. Rero isango ryarageze tariki 30 z'ukwezi kwa gatanu, mwaraje muza muhagatiwe n'imiryango yanyu n'abacuti n'abagenzi, nanjye musanga ndi kumwe n'umuryango munini, inshuti n'abagenzi. Umworosha w'amajambo yavuze ati uno munsi twabonye ari benshi gusumba uko twigeze kubabona, agira ngo abaremesha abo nta muvunga arimo, wa muryango nyene mwadusangana, ariko hariho abatari bacu batashoboye kuza kiregiye kubera impamvu zitandukanye. Kuri uyu munsi rero amajambo twayaze, imiryango yacu niyo yari byabona, mwaradusabye, baheza turababwira tuti muzane ibisabisho byanyu turabe. Tumaze kubagenzura mu mpande zitandukanye, turaheza turabasabisha, turabagabira, hama imiryango ikura ubwatsi, turanezerewe. Mugabo uwo munsi uko twavuze ngo nubwo tubagabiye ntimugenda mujanye, ahubwo muduhire imisango, imiryango yitegure, tuzoheze tuze kubashikiriza umugeni twitonze, namwebwe mwamaze gutegura imiryango n'abandi batashoboye gushika hariyo munsi, duheze tuze tubazanire umugeni. Hama ijambo ryiza ry'ubumwe mwadusabye duheze turisozere neza, ubumwe bwacu Imana ibushingira intare, hanyuma imiryango nayo ikoranye ibushigikire. None nyakubahwa, nta rindi jambo ryatuzanye, rimwe twapfuye ku munoni wa munsi. Isango mwaduhaye ntitwarirengeje wari uyu munsi. Twaje tubazaniye ingabanwa, twari tubazaniye bwa bumwe,
twari tubazaniye wa mugeni mwadusaba kandi murabona yuko uko mwamusanze wa munsi ubwiza mwamusigaranye atari bwo tumuzananye twaje twongeye ko n'ubundi mwese nyakubahwa nk'uko mwabivuze mutwakire twaje neza kandi twihute uyu munsi turarara twarabateguje mwari mubizi muheze nk'uko mwabivuze ibyo mwavuze mu gihume ko muduterekere hari umuntu yavuze karati babahaye ibyo mufungura abaturage ku meza dusanga hari ibiseseka gusa uyu nayo duca twibuka ko iwacu hariho gutama yitabye amazi ariko naho nimba tujya kunywa tunga tukajya amazi uraheza tubakengurukiye ibisigaye nyakubahwa ryaryo jambo ryari tuzanye ni ijambo ryiza ijambo ry'ubumwe ni ijambo twapfunditse imiryango ikoranye uno munsi ni ubukwe bw'abana bacu umunsi mwabonye yuko n'abamenyeshamana baciye imbere yabo baheza barabahezagira igisigaye uno munsi nibaza yuko ari ukutwakira hama tugahezaga ibibondo byacu ubumwe bugaheza bugakomera imana ibambere umugisha yego tugire amahoro nyakubahwa Nyenirahabwa mbanze ndabakengurukire cyane mbere nsabe ikoraniro ryose imiryango yose imfashe kubakomera amashi ndabashimira kubera kuva ku munsi wa mbere tubonana tuganira ntitwigeze dutegana mu majambo wayaze neza tuyaga duhuza gushika uno munsi nibyo narinzi yuko nja kubasaba mwabimpaye ntaragira icyo ndabivuzeko narinzi ko nja kubasaba kuzodufatira neza umwana none iyo assurance mwayitanze hakiri kare rero nyakubahwa n'ubundi reka ndabishimangire umwana tubahaye ni umwana w'indero ni umwana w'ibikorwa umwana agamburuka umwana adafina rero nk'uko mwabishikirije mu maguru masha mubanze mumwereke umwongo uhuma n'udahuma mumwereke aho mwahora muvoma mumwereke aho musenya mumwereke abakunzi banyu muvunire akagohe no ku bansi banyu azomenya hashinga ikirere hanyuma nk'uko mwabivuze urugo rushasha ruragoye turabagabiye ariko ntidukwiye ko amaboko umwana azoguma ari uwacu twese nk'uko natwe Elvis burya yinjiye umuryango wacu nk'undi mwana rero umwana wacu twaramusabye yuko kandi turanabyizigiye yobera umugisha umuryango mushasha yinjiyemo kandi turazi yuko azobishobora kuko yarereshejwe gusenga arazi kwambaza Imana no mu bikomeye rero muri ico gihe naje nifatanye namwe urugo rushasha murabizi ruba rukeneye yuko rugira intango ruhagararako
tubashimire cyane ko mwamaze kubagabira inka z'imvyeyi n'iz'imikondo n'imifuko y'ibiharage n'imiceri. Na twebwe ntitwaje uko turazi yuko urugo rushashe rwama rukeneye ibirushigikira. Ejo mu gitondo aho bukera muze mudutegurire abikorezi bakwiye, tuzoza gutwikurura kandi twarigoye turabaza inshuti n'abagenzi turanaterereza kugira ngo urugendo twagize ntituzove no muducishije mu ijisho. Tuzoza tumeze neza kandi tuzozana ibintu byiza cyane kandi byinshi. Rero banyakubahwa, kugira ngo nanje nogere ku ijambo mwavuze, umwana wacu arabizi aho uruhongore rwacu ruri, arahazi. Igihe cyose azotuzanira ubugeni baze bitonde baduteguze baze, aho zivyagiye arahazi, iyo azoshima niyo tuzomukubitira. Kubisigaye no gutanga impanuro, kuko twebwe tituzoguma hafi nka mwebwe muzoguma mubabona hagufi. Tubabwire yuko kuko umusaseredoti yabasobanuriye cyane, yabasiguriye mbere yuko bakezagira, ndetse arababwira ibyo komeza urugo rwabo ko ari ugusenga, ukuja inama, kumvikana. Iby'ubutunzi n'ubukire byo nta handi biva, ni mu bikorwa bagira umwete bakora. Ico rero twagomba tugishimikire ko bana bacu mushinzwe urugo rushasha, mureke Imana irubemwo. Amashuri murayafise n'amafaranga muzoyaronka, ariko ivyo vyonyene bitagiramwo Imana urugo ntirushobora kuryoha. Mugende, Imana niyo yashingiye urugo rwa mbere, muyibaze. Tazobona mushoboye, yo ishoboye byose. Nihagira inshuti bitaba hafi nk'uko byategerezwa, icyo gihengera Imana yagihagararamo kandi bikagenda neza. Muze muyobogwe n'ijambo ry'Imana. Urukundo rwanyu murusengere, murukomeze, hanyuma musabe Imana ibahe umugisha, kuko imiryango nibyo irahezagira kandi irabifuriza ibyiza, ariko hariho ibyo idashobora kubaha bitangwa n'Imana yonyine. Rero nta yandi majambo numva norenza ko atagukenguruka no gushimira Imana, kuko twarayisenze dusengera runo rubanza kugira ruzogende neza kuva rugitangura gushika uno munsi uko rusozera. Nimba rero bitabagora cyangwa utagwaye mu biganza, gushimira Imana ntinywa ntirya, ibi byose ni yabiremeye abantu, yo iriyima yishakira icyubahiro gusa. Mu nyemerero tuyikomera amashi, yageze neza. Rero imbere yuko nsubiza ijambo abari duhaye, hariho impano ntoya twagendanye, agira nsabe uwo twubakanye ayigize hafi tuyishikirize ibibondo byacu, ibisigaye mu duterekere nyakubahwa. Twabwiye yuko tutihuta, mwebwe je nimwe muja kubona ko hageze ngo twikebanure, hanyuma ibisigaye tuvune duteza imbere Imana ibageze.
amashyi cyane ntakiri kuri ababyeyi. ibintu byiza cyane rwose. uraduteye iteka ntituze twumve bose twaba kuvuga urakira ugume uri fura yacu bakarorero ubu niko ngira gito cyane gito cyumvireho uritunga munara utabaye urizigama kwisama nanje uritunga munara utabaye urizigama kwisama nanje genda mahoro
ubakiriza mwanaci genda amahoro ubakiriza mwanaci genda amahoro ubakiriza mwanaci genda amahoro ubakiriza mwanaci